abariko basaba ko bahabwa ingwati yabo ibanki KCB yasigaranye ku ngurane bari mu mugwi w'abahoze bakorera ihinguriro Brarudi baheruka gusezererwa mu kazi k'iryo hinguriro. Bamwe mu bari muri uwo mugwi bavuga ko barenga 30. Abo basaba ayo mahera bita fondo garanti mu rurimi rw'igifaransa basigura ko ari ayo mahera angana 14% vy'ingurane KCB ikaje gusubiza uhejeje kwishura ideni ryose iba yaguhaye. Abo bakozi bagira birukanwe bakabona ko inyungu ya 10% yobagora kuronka mu kwishura ideni bafitiye KCB kandi batakiri mu kazi, bahisemwo kwimurira ideni ryabo mu bank BGF yo bigendeka. Ariko kubw'iryo soko KCB ikaba itariko iraborohereza mu kubaha ingwati yabo. Bageze kutwirukana twarabarise kubera BGF cyitubirasha donc ya KCB cyo muri BGF bitonoye. Urumva rero twitwa tuziza fondo garanti wacu KCB cyitubira yuko ngo hariho batatu ngo bagisigaye mu gihe tuza kurindira. Twese tubabwira nti twaravanye na Brarudi nta deni tubafitiye ni mu gihe fondo garanti yacu. Abo basigaye bariko barakora batatu nshobora kubarindira kuko turi mu barabara kandi twebwe n'abatumudurane Brarudi. Naho ishirahamwe Brarudi ariyo yasabiye uwo mugwi w'abakozi bayo barenga 30 ingurane mu bank KCB, isoko ryacu muri abo bishuza ingwati yabo yemeza ko umwe wese yishurira ingurane yasavye. Ibi navyo bikaba bisigura ko uwuhejeje kuriha ideni ryiwe aca ahabwa amafaranga y'ingwati yiwe. Abo bakozi basaba ubuyobozi bw'iyo banki ko bwo basubiza ingwati yabo narirya basanzwe bari mu bukene ntangere. Uruganda rwa RPA rukaba rutarashobora kuronka abajejwe igisata kiraba ibijanye n'ingurane mu banki y'ubudandaji y'abanyakenya KCB.